ngeze kuri rompwe hajya n'abantu bazi kubesha kuko amarompwe ni menshi. Umuntu akubwiye bageze kuri rompwe ni yahe? Wewe uca wibaza iyo rompwe iri hafi yawe uhagaze nayakuvye gusa kukurya kayeri. Uvuze ati none hari rompwe, ati none yari rompwe ijya y'Ibugarama. None nakubesha sinavuze kuri rompwe. Ntiwigira umunyabwenge. Yesu niwe kuri. Twebwe tuvuga ngo data wa twese. Nukuvuga tuba turi muri Kristo kuko yavuze ngo baba umwe nanje data nkuko nanje turi umwe. Avuga ngo abo ntibakira kavantara n'ingenzi nabo tubashize mu muryango wacu. Kuzogera yinjiye ubwami bw'ijuru. Twasanze koko hari hakwiye umuntu wo mu bumana, umuntu azi ijuru iryo ari ryo, yaribayemo nyene ryo, ngo amanuka aba ari we atera ivyizigiro umwana w'umuntu. Yavukiye mw'isi y'ivyago y'ingorane nyinshi cane, ngo amutere ivyizigiro ko uwo muntu nawe imbere y'Imana atarakahebwe, ari umuntu azwi neza kandi Imana imufitiye imigambi ko atazorangiriza mw'isi ariko azorinda kubana nayo mw'ijuru. Kuko twari turiko turaba dusanga ba Enoke baduze mw'ijuru ntibigeze batubwira aho baciye. Twasomye muri Bibiliya ngo igihe kiragera Enoke ntiyaba kiboneka ngo kuko Imana imujanye, ntituzi aho yaciye. Eliya twabonye ngo agashururu karaza kamutandukanya na Elisa aragenda. Nawe ubwiwe ntiyigeze atubwira, ntiyananditse ngo atubwire inzira umuntu akwiye gucamo kugira ngo ashike. Mose yabanye na Isirayeli akabarongora mu bugaragwa atarashika i Kanani. Tubona ngo Imana iramuhamagara nk'iyimutumiye ngo aduge ku musozi Nebo. Ashitseho Bibiliya ivuga ngo arangiriza aho nyene, ntituzi aho yaciye. Hari hakwiye umuntu yoza akavuka nkatwe, akaba muri ino mibabaro yo mw'isi, akabona amagogo umuntu arimwo, akamutera ivyizigiro ko naho biruko azorangiriza mw'ijuru. Nico catumye Kristo umwana w'Imana nzima, nyene urukundo rurengeje abandi bose, yemera arasiga ubumana, aramanuka abanza avuka nk'umuntu. Mbere twasanze ngo vyabaye vyiza avuka mu nzu y'umukene kugira ngo ahe ivyizigiro ba Nyarucari. Twavutse mu nzu z'abakene ngo tumenye ko natwe turi abana b'ubwami. Avukira mu nzu y'abakene akura nkatwe, mbere akiri umwana cagira amagorwa yo kurondera kwicwa, arahunga aba impunzi imyaka itari mike, agenda mbere arimuka kugezaho abatirizwa mu mazi menshi. Ko twasanze hari abantu batewe n'impwemu y'amanyama, kavuga ngo kwizera no kwizera Kristo ariko kuryama mu mazi ntavyo nemera. Urinde uruta Imana yemeye ikayaryamamwo. Ariko ngo avuye muri yo ijuru rica rishinga intahe ngo bene uwaciye aha niwe mwana wanje nkunda kampimbara. Ararengana yerekana ko n'imbere yo kuja mw'ijuru umuntu aca mu rupfu, ngo aremesha bari barapfuye ba Aburahamu, ba Yakobo, abizera ba mbere, ngo atere ivyizigiro bene bo bamenye ko bataheze. Hari igihe caba ariyo nzira. Haleluya. Gupfa kwacu si uguhera, ni inzira. Natwe tuzopfa ariko tuzi ko ari inzira. Amaze guca mu rupfu arazuka, azutse aca aduga babona, kugira ngo ntibazogire ngo ivyo twizera n'umuzimu. Kuko iyo ataduga abantu babona
bari kuvuga ngo koko birashoboka imizimu yamiriho yabonekeye n'abantu, ariko aduga babona ahejeje kuvugana nabo izuba ryaka, igicu kimukura hagati y'abaraduga, abamarayika baca baza bavuga ngo uko mumubonye agiye bene data nimureme namwe muzogenda uko. Niwe rero twariko dusoma hariya Yohana 14 tuhasubire kuko niho n'ubu turangiriza uno munsi. Yohana 14 guhera ku murongo wa mbere twasomye tugeza hepfo gatoyi ku murongo wa 6. Handitse ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Ubu yari Yesu. Muhira kwa data hari amazu menshi, iyo abatariho mba ndabibabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. Kandi yonja murazi inzira ijayo. Toma aramubwira ati mugenzi, ntituzi yuja, dushobora gute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. N'amajambo y'Imana. Niryo twariko aha hari mu minsi ya nyuma ari kumwe n'abigishwa biwe, ariko arabasezera. Yakoranye nabo imyaka irenga 3 gato, birigwana babona giturumbuka arababwiye ngo ngira ngende, ngira subire kwa data ari we so, ku Mana yanje ariyo yanyu. Arababwira ngo ababona barababaye, kandi koko bategezwa kubabara. Bababaye arababwira ngo ya ntimuhagarike imitima, nimunyizere na data munyizere. Imuhira kwa data iyo ndoyiyo hari amazu menshi. Oh haleluya. Nagize kwiyumvira ayo mazu yavuze yariyo. Imana iza kumpishurira ayo mazu yavuze yari asanzwe ariyo, kuko ayo yavuze nayo yamanutse ariyo. Ayo mazu ngo nayo abizeye ba mbere kuva kuri ba Aburahamu, kuko uwizeye wese yubakiwe hazoba. Izo nzu rero yagiye kumanuka zihari, nizo yavuze ngo kwa data hari amazu menshi. Iyo abatandimwe iriho nabibabwira kuko niyo naje mva, ngo kandi namwe ndagiye kububakira izanyu. Mana nishimye. Hanyuma Toma aramubwira ngo ya mugenzi, dutabare, erega uradusize, none uduro yihi, erega ntituzi inzira, none twomenya gute so tutazi n'inzira? Yesu aramubwira ngo Toma, ahandi yamubwiye ngo umbonye ababonye data. Aramubwira ngo Toma, nta kibazo, ntimugire ikibazo mweho, kuko jewe nyene mwizeye ni jewe nzira. Nta uzoja kwa data ntamujanye, kandi ni jewe kuri, kandi ndubugingo. Uno munsi tugomba turangirize kuri iri jambo Yesu yavuze yivuga ko ngo nukuri. Yesu nukuri. Iyo Yesu yavuze ngo ni jewe kuri, kubisanzwe kuri ni Imana. Mu biranga kameremere y'Imana, les attributs de Dieu, kameremere z'Imana. Imana ubwa mbere ni yera, infiniment saint. Ni Imana yera cyane, yera cyane. Ukwera kwayo kurarengeje cyane, ni yera cyane. Burya tokabaye Yesu ngo ajamena amaraso yera cyane, ngo yeze umuntu. Muranyumva bene data? Nabonye muri Bibiliya ivyahishuriwe Yohana igice ca 5, tubona ngo inama yabaye mu ijuru. Ni Yesu nyene yabivuze abwira Yohana ngo maze muri iyo nama habura uwo cungura abantu. Abandi bategwa ishavu ngo none Enoke ko ariyo yarari ko atemeye, Eliya ko ariyo yarari ko atemeye. Bamwe bagaca bavuga ngo ya ntiyari kwemera, uwo shikayo ntiyogaruka. Ngo reka nawe reka, ngo yari kujayo akagaruka. Eka suko yase kugaruka ntivyakunda, kuko amaraso ya Eliya
ntarezwa rwose ku buryo yocungura umuntu. Amen. Nta muntu yari gushobora kuba yarabaye muri ino si, yavutse nkatwe, yakoze ibyaha, yari kuva ayo ducungura. Hari hakwiye umuntu afise amaraso yera efinimase, ngo abe ariyo yeza umuntu ngo ahimbare Imana. Ariko kandi mw'ijuru bariyo bafise bene ayo maraso, bari buzuye. Abamarayika bari buzuye bafise bene ayo maraso. Ariko hari hakenewe uwundi muntu mu bumana, kuko abamarayika naho bari bahari ntibari Imana. Umwana w'umuntu ategerezwa gucungurwa n'Imana ubwayo, kuko uwamanutse umumarayika ntiyari kuducungura, kuko uwononye umwana w'umuntu yari umumarayika. Ni ukuvuga nabo ubwabo Imana yari itakibizigiye neza. Sava muri iyo koro des kuko ariho havuye uwononye umwana w'umuntu, ntiyari kibizigiye kuba mucungura. Hategerezwa kuboneka Imana. Ahabwa icubahiro Kristo Yesu. Mubanze mumanike, abantu mwese muzi ko mwogejwe n'ayo maraso, tumuhe icubahiro arakibere. Haleluya. Ngo aravuga ngo papa, umuntu nibumba mu maboko yanje, sinshobora guheba umuntu, ndamanutse. Ngo avuye impande ya se, abamarayika n'abari muri iyo nama yose ngo baca bararyama hasi, bavuze ijambo rikomeye, bavuga ngo egome birakubereye, twari tukuzi. Ngo nico ryasigura ngo twari tukuzi mw'ijuru ko atawundi afise urukundo nkawe. Manuka ubacungure mwana w'Imana nzima tuzogukorera. Yesu aca aravuga ngo kuwa vyemeye ivyo mw'ijuru no mw'isi, mwana ndabishize mu mw'isi y'ibirenge vyawe. Nico gituma uwizera Kristo, isi y'umwijima iri munsi y'ibirenge vyiwe. Turahonyora mu izina rya Kristo. Nta mumarayika n'umwe akomeye munsi y'uwizeye Kristo. Naho yoba umwana muto muri Sunday school akaba yizeye Kristo, abadayimoni bose bari munsi y'ibirenge vyiwe. Kandi tuzonesha mu izina rya Kristo. Acaramanuka waravuga ngo jewe ndukuri, ni jewe kuri. Imana niyo kuri, Imana itabesha. Ico ivuze n'ukuri, ico Yesu yavuze n'ukuri, ivyo yatubwiye byose n'ukuri, birya yavuze byose n'ukuri. Aravuga ngo jewe mubona bene data ndukuri. Mbere ariko abwira Yohana igihe yaramaze kuzuka, amusanze hariya muri ca kizinga c'Ipatimo, asigajwe kugira ngo azoshingire intahe Kristo. Aramwiyereka, amubwira amajambo abwira ishengero rimwe. Vyahishuriwe Yohana igice ca 3 ku murongo wa 14. Asubiramwo iri jambo amwibwira uwo ari we ko ari ukuri, ngo abamenyeshe ko ivyo yavuganye n'abari vyo. Ko Yohana yarababaye asigaye wenyene, bagenzi biwe bapfuye. Kandi Yesu akaba yari yababwiye ko azogaruka kubajana. Erega ico gihe c'intumwa ntibari bazi ko bazorinda gupfa, bari bazi ko vuba acagaruka kubatora. Ariko somye mu Baheburayo hari ijambo ryiza cane rivuga ngo yasenze isengesho ntibarimenya. Yavuze ngo Uhoraho, ndasabiye aba uzubazigame, singusavye ngo bakure mw'isi. Sase abanje arahagaritse kuduga kwabo. Hajya muri rirya sengesho harimwo no kubabuza kuduga n'ingoga. Uzorisome neza. Ngo ndagushima ko wabampaye, baraba urabampa, data ubeze mukuri, ariko singusavye ngo bakure mw'isi. Ariko ikigira kabiri, urazamubarinda wa mubi. Ica gatatu, ndasengeye n'abazonyizera kubw'ijambo ryaba. Aba barungitse kuvuga ubutumwa.
amaze kubona bagenzi we bapfuye aja mu gatengo, Kristo aramusangayo amwereka ko n'amashengero yose abizera bose bariyo muri Aziya bazi. Dusome 3:14. Wandikira umumarayika w'ishengero rya Laodikiya utuwita amen, icabona co kwizigirwa kandi c'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Aravuze ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire, icompa ugakonja canke ukabira. Nuko rero kuri akazu yazi udakonje ntubire, ngira ndakudahwe n'ibindi n'ibindi. Ariko hepfo hariya kuri 21, unesha nzomuha kwicarana nanje nguko ku ntebe yanje y'ubwami, nguko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Cabubwira ngo uri n'ugutwi niyumva ico mpwema avuze. Yohana yari mu gatengo, ariko Yesu aramusanga aramubwira ngo Yohana, ntacu kekeranya kuvyo navuze, ivyo navuze n'ukuri, ni jewe kuri, sinigeze mbesha, nzogaruka kubatora. So nasomye mu ijambo ry'Imana, umuntu yariko aravuga yiyumviriye ukwera kw'Imana n'ukwera k'uwo musozi w'Imana. Zaburi ya 15. Yiyumviriye ukwera kw'Imana, yiyumvira ubwiza bw'uwo musozi ishengero rizoba rivyagiyeko. Aca aravuga hajya uhereye ku murongo wa mbere, Uhoraho ninde azosembera mu ihema ryawe, ninde azogerera ku musozi wawe wera. Nugendera mu bitunganye, agakora ivy'ukugororoka, akavuga ukuri mu mutima wiwe, utarementanisha ururimi rwiwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntakaze inkuru y'umubanyi wiwe. Mu maso y'uwo igihumbu kirakengeretse, ariko yubaha abatinya Uhoraho. Ico yarahiye naho comugirira nabi ntiyirahuruza, ntaguranira amahera kuzohabwa y'inyungu, ntiyemera inyungu yo gutsindisha ufise urubanza. Ugenza atyo nta kizomunyiganyiza. Imana ishimwe. Musavyi w'Imana aravuga ngo Uhoraho, none ko wera cane, none umusozi wawe ko ari uwera, none ninde azogerera kuri uwo musozi, ninde azoshobora gushikayo? Aca aronka inyishu ngo n'umuntu atarementanisha ururimi rwiwe, umuntu avuga ukuri muri we, ntarahira ibinyoma, ntakaze inkuru y'umubanyi, kandi uwo guco yarahiye naho comugirira nabi ntiyirahuruza. Bene abo rero ngo nibo bazogerera kuri uwo musozi wera. Bene data, nk'uko Pawulo yavuze, Petero nawe nyene akabivuga, abizeye Yesu basangiye akameremere nawe. Abantu bizeye Kristo basangiye akameremere nawe. Hari ijambo ry'Imana dusoma muri Bibiliya, nguko Yesu azosa niko tuzosa. Pawulo aravuga ngo uko tuzosa ntavyo nzi, n'ingere tuzoba tumeze ntavyo nzi, ariko kimwe nabaye ndamenya uko Yesu asa niko natwe tuzosa. Hanyuma Petero nawe avuga yandi majambo akomeye cyane hariya mu cete ca 2 yanditse, igice ca mbere ku murongo wa 3. Hariho amajambo yavuze, cete ca 2 Petero yanditse, hariho ijambo yavuze. Igice ca mbere ku murongo wa 3 handitse ngo, kubw'ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye ivy'ubugingo no kubaha Imana vyose,
tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Ivyo vyatumye aduha ivyo twasezeranywe vy'akaburarugero bihambaye cane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana kameremere kayo. Mumaze gucika muva mw'ibohero ryazanwe mw'isi no kwifuza. Iri jambo ryo ku murongo wa 4, ivyo ngo vyaduhaye gusangira kameremere na Yesu. Kubwira ijambo rero ko dusangiye kameremere na Yesu, tutaranashika mw'ijuru ngo tuzosangire vyose nawe, nuba bamwakiriye barafise ivyo basangiye. Kuko niba uno munsi tuvuga ngo Yesu Imana ni data, ntidupfa kubivuga, canke se uwariwe wese aho mwibarabara uzumva bivuze. Umuntu uzumva avuze ngo data wa twese avuga Imana, n'umuntu yabihawe biciye muri Yesu Kristo. Kuko usomye Yohana igice ca mbere ku murongo w'12 handitse ngo ariko abamwakiriye yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Abo ntibabihawe no kuvyagwa n'ivyifuzo vy'umuntu, ariko ngo babihawe n'ubushobozi bw'Imana. Nukuvuga twebwe iyo tuvuga ngo data wa twese, nukuvuga tuba turi muri Kristo, kuko yavuze ngo baba umwe nanje data nkuko nanje turi umwe. Avuga ngo abo ntibakira kavantara n'ingenzi, nabo tubashize mu muryango wacu. Mbere abo banyizeye nabi wanje bari gwahura bampa, kandi abo n'abaraganwa nanje. Ubanza udindire no kumva ivyasezeranywe, uzondaga turi kumwe. Ahabwa icubahiro. Ngo kuko kuva avuye mw'isi akaronka ishengero, ntarigera agirirwa umunsi mukuru imbere y'ijuru. Kuko ngo yaronye ngo ntashobora kwicara atari kumwe n'abo yakoye. Babandi yabwira Imana ngo abo ni gwanje, ngo azicara bari kumwe. Aca abwira data ngo ntundage, ntihagire icumpa, uzondagana nabo. Nico gituma turabaraganwa na Kristo, tuzohanwa ubwiza. Nico gituma mu vyahishuriye Yohana handitse ngo mbona umwagazi w'intama ahagurutse, mbona isinzi ry'abacunguwe n'ayo maraso bahagurutse, ijuru riritegura rirabasanganira. Tuzobana n'abera, tuzobana nawe imyaka 3 n'inusu turi imbere y'Imana. Ngo azotamaza ari kumwe n'umugeni, ari kumwe n'ishengero. Abamarayika ngo bashwa baduke ngo aba bavuye ko basa neza, ngo bazovuga ngo Mana kutaturetse natwe ngo tugende duse nabo. Ngo Yesu azobabwira ngo ngo azoca yerekana inkovu, ngo abo bavuye ngaha, kandi ace yerekana amafilime y'abariko bacibwa amazosi, yerekwa amafilime ya za ntumwa bariko babambwa bacuritse, abandi bariko bakwegwa mw'ibarabara bapfira mw'ibarabara, berekana uriko aratonogwa yanikiwe ku zuba. Caravuga ngo yakweze mw'ibarabara n'urya wa mumarayika ari kubishobora ati oya, niba ari uko bagumane. Uwo nawe yahambwe ujya ubona urya Petero n'ujya ubona yahambwe acuritse. Wari kubishobora? Ngo bazovuga ngo birababereye, mubarekere ubwiza n'ubwabo. Haleluya. Naho tubabazwa tuzobana na Kristo. Abaririmbyi bamye baririmba umunezero w'ijuru. Imana ibahe umugisha. Naho duca mu bihe bigoye, simwe mwenyene nshuti nimureme, simwe mwenyene mubiciye. Abambere batwitangiye baciyemwo n'ibirenze. Je navuze ngo buhari amageragezwa Imana itemera ko ducamwo, kuko kwizera kwacu kwagabanutse. Hari ivyo tutazocamwo, ariko ntimuhave mwibaza ngo mwebwe isi yababereye mbi cane kurusha igihe c'aba Petero. Bo yababereye mbi cane.
nico gituma nivyakunanira kwihangana uzovuga ngo urabona ngo jewe ngo hanyuma ngo ico gihe naciye mbura grade ca ndababara ca ndabivamwo. Hazoca hahaguruka uwundi musavyi w'Imana. Daniyeli azovuga ngo muri ico gihugu nije navuze ivy'Imana yavuze, ariko ntaco nigeze ndonka, nahembwe gutererwa mu ntambwe, sinabivuyemwo. Ihangana nshuti, ihangana. Naho ubona umenga biragumye, ihangana. Data arakuzi, ntazoduta mu mageragezwa turimo. Nagomba ndabaremeshe abantu b'Imana, mu mageragezwa uri kucamwo data ntazoguta. Arabizi, yabibanyemwo n'abambere, nabo yarabafashije, natwe azodufasha. Kandi mwehoga ngo biranahwahutse, yego kabisa, na Bibiliya irabivuga ngo mumenye ko bene data ivyo bibashikira ari ivy'akanya gato, ariko abandi bo babibayemo igihe kinini. Usomye muri iki gitabo c'Abaheburayo havuga ngo abo bari baburaniwe bageze igihe barirukanwa mu bantu, ngo baba mu bitandara bariko barahunga, ariko ngo ingabo zabo bahizi ngo ziri mw'ijuru zikikiza intebe y'umukiza wacu, ngo birata iminsi yose ngo data uzoza ryari ngo uduhe, uzoza ryari twahevye inzu zacu tugahunga kubw'izina ryawe. Haleluya. Naho ukorera Imana ubabaye jipe moyo, tekana nta kibazo, ntazoguta. Ego kabisa, ntazoguta. Ntuzogera mwirinde habumenga ugira upfe, oya azoca kanje. Erega gusenga kw'abantu b'Imana biteye ubwoba. Ego kabisa, babasavye b'Imana ejo ngo harakwiye abaheba amagara bagapfukamira ishengero rikava k'umugayo mw'izina rya Kristo. Harakwiye abaheba amagara kumwe kwa ba Petero baheba amagara yabo bagashingira intahe Kristo. Harakwiye n'ubu abaheba amagara bagasengera ishengero ry'Imana kabisa, bagatubika Imana tuzova hano tuzojya duke mpaka wishura, kandi datazishura. Abari kuri ico gikorwa data baha umugisha, komeze kandi uhoraho ngo agira abatabara. Amen. Mwari mukwe kuvuga amen. Hari amajambo y'ubuhanuzi acamwo gutyo akamenywa na beneyo. Yesu rero katika jina la Yesu, asante Baba. Yesu rero ngo aravuga katika jina la Yesu, amen. Yesu ngo aravuga ngo ndukuri. Oh haleluya, urakoze Mana. Numva Imana hari ikivuze. Ndumva hari ikivuze. Yesu aravuga ngo ndukuri. Umuntu aravuga ngo Mana. Oh asante Baba. Mana, none ninde azogerera kuri uwo musozi? Ko tubona bigoye, ko tubona ari mu mageragezwa. Acara babubwira ngo uzojayo n'umuntu yirinze akavuga ukuri. Niba data bujara ukuri, natwe turakwiye kuba abanyakuri bene data. Nabonye ibyaha bikomeye cyane Bibiliya ivuga bizosigaza abantu benshi cyane mu isi. Vyanditse hariya mu majambo yo guheza Bibiliya, muzobisome. Handitse ngo inyuma hazoba n'abantu bakunda kubesha bakabikora. Ni ibyaha bikomeye cyane bizosigaza abantu benshi. Bijya yaherejeko aravuga ngo ariko rero abazonanirwa cyane, nico rijya jambo ry'Imana risigurwa ngo abantu benshi bazosigara n'abantu bazoba ari abasambanyi. Iyo avuga ngo imbwa Bibiliya ivuze imbwa bivuze umusambanyi. Ukazanona roti imbwa ije kukurya, uzogaba usenge hari umusambanyi ariko araza kurondera, amaze igihe akwifuza, ukemeye mu izina rya Yesu. Avuga ngo inyuma
hazobanza hatonda abasambanyi. Hajya gusambana n'icaha kibi. Imana yanka cyane kabisa, yanka cyane, yagishize ubwa mbere kandi kizohitana benshi, yanka cyane. Yego kabisa, muri Bibiliya bagikoze bose yarabahanye, uzoraba iracanka cyane. Aravuga ati kandi hazoca haza n'abarozi, muntu yishe umuntu, ubu baganguye, ubu abantu baroze kweli, kandi bijya si brage, bararoga. Ubu abantu baroze rwose bikuye hasi, ariko habuze abaheba amagara, baba barafashwe. Sava, haguruke bene data, tuzi ivyo bisigo murabona, kubera ko abarozi baganguye no mw'ishengero bakaga nta soni, kweza n'ahantu abantu baza kurogera mw'ishengero twaroyehe, ahubwo ntiharimo intege nke z'iwacu, bafatwe mu izina rya Yesu. Umunsi umwe ishavu ryarafashe nti oya Mana, sinkeneye abazongera kugenda kuroga mu mbwa, mu ubuyabu mu nzu, wumva bugonga, imbwa zimoka, inzoka, bajya n'abarozi sibi yabo. Ndavuga ngwe kute Mana, ndakeneye ko umuntu ataza mu mbwa ashitse mu nzu y'umukristo azomaramarireho, agaragara ari we. Abavyemera mu manika amaboko tuvuge ngo data, kambe bankeneye mu nzu, niyo abari umurozi azoza agaragara amaramarireho izina rya Yesu. Kubera iki badukinda ko mwamenga ntitugira Imana? N'intege nke zadufashe, duhaguruke tuneshe mu izina rya Yesu. Zo ni zacu. Kumuriro mu nzu iwawe ataha ukihari, n'imbwa zizoza n'ubuyabu n'inzoka, ariko ni waba hariho umuriro nta mbwa izoza. Azoza ari umuroza yandurireho isoni, umubwire ngo uzanywe n'iki. Uzomubona ariko aravura mu rugo iwawe, titaha uze wihane, uru ntirwitaha, hari umwami w'amahoro aha. Kandi bazokira n'abarozwe bari ngaha barakira uno munsi mu izina rya Yesu. Maze iminsi datanyereka ngo hari ikintu cabaye muri ino minsi. Satani yazanye agahwi mw'ishengero rya Pentekote, umenga abantu baguye hasi, acarungika abadayimoni mw'ishengero barandagata. Ubu benshi baragwaye kabisa, benshi mw'ishengero ubu benshi baragwaye, kandi ngo uwo mudayimoni yataka mu mutwe. Benshi yumva ikizunguzungu akumva agiragwe, ntiyumva ivyo ari vyo. Babandi baja kwipimisha ngo ni AVC, babapimye ngo urakomeye, ariko akabona abana bahungabanye mu rugo, akabatwara malaria ntayo, ubushuhe ntibuhera. Katika jina la Yesu, abo badayimoni turabafata mpiri mu izina rya Yesu. Kandi mwebwe hari igihe mutamenye ibintu, hari igihe dusenga amasengesho twiyangaje, twiyemeje, tukavuga ngo mu izina, naho nobo umunyantege nke Mana, weho uri umunyenkomezi, uranesha. Hari igihe tuvuga ngo jewe ndi umunyavyaha ndiyizi, ariko kubw'izina ryawe rihesha icubahiro. Tuzobamaramaza muri ino minsi, mwebwe mupfe kuba abana b'Imana, muzorabe ko data databara. Twiyagiriza intege nke, s'abarozi bagwiriye bigira gakomeye. Hoboneka abarozi mu rusengero bafatirwa hari nka batatu, abandi bazotinya, bazoca babivamo. Nihafatwa batatu gusa mu rusengero, Yesu akabagaragaza ku mugaragaro, n'abandi bazobuta bihane. Ariko nta soni, abantu bafise ishavu nkanje n'ukuri, je ndabona abantu ryamaze rikumare kwera. Turemera duheba amagara, ntibatwicira ko abana tubona. Turagwana mu izina rya Kristo kandi turanesha. Uwabanesheje turamuzi, kandi ivyo biramaze. Acaravuga rero ati hari ivyo vyaha birakomeye cyane. Uwo musozi uzoja k'umuntu avuga ukuri. Nire jambo nagomba ngo tuvugane. Kuba umunyakuri nk'umuntu w'Imana, ukaba umunyakuri, kandi ikicaha c'ububeshi, yemwe
uwo bari hari muzima yiyemera imbere y'Imana akavuga ngo je sinigeze mbesha, niwe duca tuza gusaba dusengere. Kandi umenga ubeshe hamwe umenga nta ngorane, ega ari igihe ubigira ukamenga nta ngorane. Yabanje komoka hajya hari ikintu kibi, hajya utagandariye iwawe ubushikiwe n'ikintu atari ciza. Yakobo ngo yomotse neza neza abona asagira apfe, kuko Esawu yari yavuze ngo ntaco mureke turindire bishike ku kigandara nzoca ndamwica Yakobo. Nyina aravyumva ati so ntapfukira ngaha. Yakobo ntiyahambye se kubera icaha cyo kubesha. Ni waba umubeshe hari ivyo utazoronka, bazobirya waromotse. Iyo uzobanza komoka. Yakobo ntiyahwamutse amaso se kuko yari yabesha aromoka. Muzosoma ico gice. Mbona uwundi muhungu bica birabandanya muri uwo muryango, kandi nimutihana ivyaha mwakoze bizoba karanda mubo muvyaye. No mubavyaye mu bana ba Dawidi nikarya karanyene. Amunoni nawe nyene arabesha. Igihe yonona mushikiwe Tamari yaramubesha, aramubwira ngo urantemberere unzanire utwo kurya. Arigwaza. Hari abantu bagwaye ikinyoma kugeza bagwara. Aragwara aja muri koma mu nzu, ati musohoke erega hamwese ndababona sishobora kurya. Bongo yako wankozi y'ikibi, ngo hamwese ndababona nta apeti, ngo kiretse mbona Tamari. Kinyoma amubesha. Bose barasohoka kugira ngo ajye umwana w'umwami ntapfe n'inzara. Ageze imbere ya Petero aramubaza ngo anani sabwe présent monsieur. Umukristo w'injyaju mwarimu muhamagaye akwitaba neze ngo yo mwari be hajya murakomega mwari Imana ishimwe, narumvise ko muherutse kugwaza. Mumbabarire sinaje kugira ngo abanza guhwahwanye ubone ko ari umugororotsi injyaju. Kandi amaze kubwira akajwi keza gutyo ucumenga vy'ukuri n'ivyo bamubwiye bamuvuze ko barabesha. Hajya ari injyajyazi, hari abantu bagoye gose. Abantu b'amayeri mw'ishengero hajya bariho, baze kugira amayeri ku bakozi b'Imana akamupanga neza akarusimba kweri. Kandi bene uwaje uwamuvuze azoca hamwe mu misi mikeya, kuko avaye amuponze kandi avaye ati uzusubira jewe mwari mujya n'umugenzi ntuzogeza. Ayishure narayiguze mwebwe bicucu niba mwari mujya ayano ntwaye kurujya bya n'umugenzisha. Sawa ono mugenzi Imana igomba kuguhana azoca ahabwa mitasiyo haceho zutera umugenzi niwazohera uyizihe. Ugira amanyanga amayeri ngo ntibizi icimukura hakaza utamenyereye niwaca aheraho gutaramura ngo yango ariko ngo na mwarimu ngo hajya yarabizi iti ubanze urindire bindi tuzovyiga ngo ndafashwe. Acagenda gaca mwankisha mwarimu ati batuzaniye umuyobe n'umugesera ntabaho aratumaze. Mbere yarambwiye ko namwebwe agira bataramura. Akiva
bivuga gusa ngo nayo nyene. Mpwemu Imana yaje yamaze gushavura, shavuga Imana ryageze hariya. Aca mubwira ijambo Petero ntiyari kuryubahuka. Yavuze nk'uvugishijwe n'Imana. Avuga gusa ngo s'abantu uhenze mpwemu yera urapfuye. Direct hasi. Safira caraza. Safi najya akivuze ngo yego. Umugabo wawe avuye kumuhamba ndumva aho hirya baraje nawe uragiye. Ariko ivyo natubize twarahevye kubesha. Mumpwemu. Ariko data ni mwiza. Yaje kumbwira ko ari umunyembabazi. Haleluya. Ni rimwe Kristo yavuze ngo reka uwo muzabibu nongere ndaworohereze ureke kuwutema ureke. Ico gituma utapfuye ngo data banza ndungike. Ngo wihane. Ugeze hehe? Ngeze kuri rompwe. Hajya abantu bazi kubesha kuko amarompwe ni menshi. Umuntu akubwiye bageze kuri rompwe ni yahe? Wewe uca wibaza iyo rompwe iri hafi yawe uhagaze. Nayakuvye gusa kukurya kayeri. Uvuze ati none hari rompwe, ati none yari rompwe ijya y'Ibugarama. None nakubesha sinavuze kuri rompwe. Ntiwigira umunyabwenge. Yesu niwe kuri. Ivyo ugira arabizi. Igitumye ubigize arabizi. Ariko no munsi yantumye ngo bene data mwacumuye mu kubesha. Agira bagirira imbabazi. Ugeze ngaho. Hindukira nk'umuntu w'Imana avugisha ukuri. Handitse ngo avuga ukuri. Kandi uwandikira abanyefesi igice ca 4:2-5 yavuze ngo kandi mumaze kwiyambura ivyo umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we. Kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Ngo ukuboko ukuryo ntikohenda ukubavu. Ingingo z'umubiri zirakunda. Usitaye ku kubavu ntiguhenda ukuryo gose sitaye. Oya. Rero ukuryo kuramenya ati aha rero nije ngomora mu gutambuka kuko ubundi yagize ingora. Guca kugomora gose. Ibiro byose bica bija muri kuriya. Kuko ukubavu ntiguhahenze ukuryo. Ivyo bakubwiye n'ukuri ngo niko abakristo babakwe kubaho mwisi akamenya ko ivyo avuze ari ukuri. Bene data twarabeshe kwe Imana tubabari. Ni binyoma gusa. Binyoma gusa mu rugo hoho Mungu. Ibinyoma gusa. None hajya tubivuga tuzi ko tucumuye cyane tutacumuye.